Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mu gihe gushikirizwa na jewe Frederic Nkunikije. Imiryango y'abatwa 38 bo mu kigwati ca Nyamitanga kiri ku mutumba Nyabibuye wa komine Butaganzwa mu ntara Kayanza yo mu buraruko Burundi irijukiye ibikorwa byo kwiteza imbere. Turarima kijambere tukaronka umwimbu, abanyeshuri bakarya, aratwigisha kuri mu burima bw'igikoni, turaronka imboga ntitwidoga. Uyo numwe mu batwabo mu Kayanza bakuye amaboko mu mpuzu bakijijukira imirimo ibateza imbere. Muri Kongo abarwanyi bo mu rwi M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ico gihugu barabandanya ibitero mu karere ka Masisi. Amerika ishimangira ko ihagarikwa n'ingwano muri Ethiopia ribwirizwa kubahirizwa. Idonido y'amakuru yose ntagira umuja ni mukanya. Aya makuru tuyatangurire ku rugendo rwa Perezida wa Afrika y'Epfo ari mu Bwongereza, aho ivyo bihugu vyose vyemeranije gufatanya mu bijanye n'ubuvuzi. Mugenzi wacu Eugenie Mukankusi niwe adufitiye inkuru. Ubwongereza na Afrika y'Epfo uyu munsi byatangaje umugambi mushya w'ubufatanye mu by'ubuvuzi na siyansi. Ni ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu Perezida Cyril Ramaphosa i Londres. Kuri uyu wa gatatu Ubwongereza bwatangaje ubufatanye bushya mu bijyanye n'ubushakashatsi, ubwo Ramaphosa yarimo gusura ikigo CRIC kinini gikora ubushakashatsi mu by'ubuvuzi ku mugabane w'Uburayi. Ramaphosa yari kumwe n'umwami Charles n'umuvandimwe we Edward. Banazengurukanye mu busitani buzafasha Afrika y'Epfo kubungabunga ibimera bitandukanye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza James Cleverly yavuze ko ubufatanye mu buryo butandukanye nko mu bijyanye no gukora inkingo n'ihindagurika ry'ibihe ibihugu byombi bizabyungukiramo. Perezida Ramaphosa araza kubonana na Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak uyu munsi, kandi bari mu nama y'ubukungu hagati y'Ubwongereza na Afrika y'Epfo baganira ibijyanye n'ubuhahirane n'ishoramari. Afrika y'Epfo nicyo gihugu gihahirana n'Ubwongereza kurusha ibindi byo ku mugabane wa Afrika. Urakoze Eugenie. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yashimangiye ko guhagarika ingwano muri Ethiopia bitegerezwa kubahirizwa. N'inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Avugana kuri telefoni na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed ejo kuwa kabiri, Minisitiri Blinken yashimangiye akamaro ko kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano mu gihugu guverinoma n'ingabo z'intara ya Tigray bumvikanyeho kugira ngo intambara ihagarare. Umuvugizi wa Departoma ya Leta muri Amerika Ned Price mu butumwa yasomye yavuze ko Departoma ya Leta yibutsa akamaro ko guhita ubushyamirane buhagarara, harimo gukura ingabo zose z'amahanga muri Ethiopia no gufasha intwaro hasi ku ruhande rw'ingabo z'intara ya Tigray. Ikigo Biovac ca Afrika y'Epfo cateye igikumu ku masezerano n'ikigo mpuzamakungu c'inkino International Vaccine Institute yo gukora urukingo urucandago rwa kolera. Turacari kumwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ayo masosiyete yabitangaje uyu munsi kuwa gatatu havuga ko urwo rukingo rutangwa mu kanwa rugenewe amasoko ya Afurika n'ayahandi ku isi. Ubufatanye n'ikigo gifite icyicaro gikuru muri Korea y'Epfo bugamije kongera umubare w'inkingo no gukemura ikibazo cy'ibura ryazo igihe habaye icyorezo. Kolera ni indwara yica kandi ikwirakwira biciye mu kunywa amazi cyangwa se ibiribwa byandujwe n'umusarane w'umuntu uyirwaye. Ibyorezo by'iyo ndwara byibasiye ahanini imiryango ikennye idafite amazi meza na serivisi z'isuku harimo imisarane. Guhererekanya tekinoloji mu bijyanye n'urwo rukingo bizatangira mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Byitezwe ko inkingo zizatangira gutangwa ku rwego rw'igeragezwa mu mwaka wa 2024 mbere y'uko rubona uruhushya rw'abashinzwe inkingo imbere mu gihugu na mbere y'uko rwemerwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Amasezerano yo kuri uyu wa gatatu ashyigikiwe na miliyoni 7 z'amadolari azaturuka mu masosiyete Wellcome Trust na Fondation Bill and Melinda Gates mu cyiciro cya mbere cy'uyu mushinga. Ni amasezerano azafasha Biovac kwagura ubushobozi bwayo mu bijyanye no gukora inkingo, kuzipakira no kuzigeza ku masoko.
turashimiye mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaje kudushikiriza aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ayo makuru mushobora kandi no kuyasanga kuri adrese yacu www kaburungu radio yacu kaburungu.com. Adrese za YouTube yacu ni na Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turaja ku makuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguriye ku nama iza kuba hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vincent Biruta umushikiranganji ajejwe imigenderanire yaserukiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Felix Tshisekedi twara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahurira i Rwanda kuri uyu wa gatatu mu nama yateguwe na mugenzi wabo Joao Lourenço wa Angola akaba n'umuhuza umuryango umwe bwa Afrika ku kibazo ca Kongo. Iyo nama ifise intumbero yo gusuzuma ikibazo cy'intambara ibera mu maja ubuseruko bwa Kongo. Iyo nama rero iritabirwa kandi na Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye atwara umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko muri iki gihe hamwe na Uhuru Kenyatta umuhuza w'uyu muryango ku kibazo ca Kongo. Ku rugamba haravugwa kandi agahengwe ku birindiro bitandukanye aho impande zompi zari zimaze iminsi zigwana. Bitekanije ko zigirana ibiganiro i Nairobi mu mpera z'indwi. Tukiri kandi ku gihugu ca Kongo, abarwanyi b'umurwi M23 barwanya leta y'ico gihugu barabandanya. Iyo nkuru turaza kuyashikiriza mu kanya, ariko ubu tugiye kubashikiriza indi nkuru ivuga ko ivuga ku rubanza rwa Kabuga Felicien rubandanya irahe muri sentare mpuzamakungu. Akaba rero iyo nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Themistocle Mutijima. Iburanisha rya none ryongeye kwiharirwa n'ibibazo by'ubushinjacyaha ku mutangabuhamya Kabu 032 watangiye gutanga ubuhamya bwe mu cyumweru gishize. Ni ibibazo byibanza hanini ku ruhare rwa radio RTRM. Uyu mutangabuhamya yemeza ko ari Kabuga mu iyicwa ry'abatutsi mu gihe jenoside yabaga mu Rwanda mu 1994. Kabu 032 yabwira urukiko ko nyuma y'urupfu rw'uwari Perezida Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 y'ukwa kane mu 1994 ibiganiro RTRM yatambutsaga byarushijeho kubiba urwango n'urugomo byibasira abatutsi. Avuga ko iyo radio yatangazaga ko Perezida Habyarimana yishwe n'inyenzi inkotanyi z'abatutsi, bityo bagomba gushakishwa bakaryozwa icyo cyaha bakoze. Uyu mutangabuhamya wumvikana nk'uwahoze mu nzego z'ubutegetsi za mbere ya jenoside yabwiye urukiko ko abanyamakuru Kantano Habimana na Philippe Mbirizi ba RTRM bamubwiye ko Kabuga Felicien yabahaye amabwiriza yo kujya barangira abasirikare n'interahamwe aho abatutsi bihishe. Umushinjacyaha yamubajije niba abo banyamakuru bombi baba baramubwiye igihe Kabuga Felicien yabahereye ayo mabwiriza. Kabu 032 yasubije ko abo banyamakuru bamubwiye ko amabwiriza bayahawe ubwo Kabuga yabasuraga ku biro bya RTRM. Umucamanza Ayen Bonomi yabajije umutangabuhamya kugaragaza igihe ayo mabwiriza yatangiwe, nawe asubiza ko hari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane mu 1994, umunsi uyu Kabu 032 yemeza ko yaboneyeho Kabuga ku biro bya radio RTRM. Uyu mutangabuhamya agashimangira ko ayo mabwiriza ya Kabuga ku banyamakuru ariyo yagendeweho baranga ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali haje kwicirwa abatutsi babaga bahahungiye. Aho akavugamo ku musigiti wahazwi nko kwa Kadafi i Nyamirambo, kuri kiliziya ya Sainte Famille no muri Saint Paul hose ho muri Kigali. Kabu 032 kandi yanavuze ko hari imodoka ya tagisi yahagaritswe n'interahamwe kuri bariyeri yahazwi nko kuri Onatracom mu mujyi wa Kigali nyuma yaho RTRM itangarije ko itwaye inyenzi zishaka gucengera rwagati mu mujyi. Uyu akavuga ko abari bayirimo yaba abatutsi yewe n'abahutu bo mu mashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi bose biciwe kuri iyi bariyeri, uretse abasore babiri b'abajandarume bashoboye gutoroka bakiruka. Umushinjacyaha yamubajije uko yamenye amakuru y'igitero cyagabwe kuri iyo modoka. Kabu 032 asubiza ko hari abantu atibuka amazina bagiye kumureba iwe bakamubwira ibyabaye n'uko byagenze. Abajijwe uruhare rwa RTRM n'ibiganiro yatambutsaga mu bwicanyi bw'abatutsi, umutangabuhamya Kabu 032 yasubije ko iyo radio yagize uruhare runini mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda. Avuga ko hari abantu benshi bagiye bicwa biturutse ku biganiro byatangajwe na RTRM. Mu magambo y'uyu mutangabuhamya, iyo RTRM itaza kubaho abantu benshi bari kurokoka. Umutangabuhamya kandi yabajijwe ku musanzu avuga ko Kabuga yahaye interahamwe n'ishyaka MRND ryari ku butegetsi.
Kuri iyi ngingo CAB 032 yasubije ko Kabuga yatanze imisanzu inyuranye irimo aho gukorera, ibiribwa n'ibikoresho, imodoka zatwaraga ibyo biribwa n'ibikoresho zikanifashishwa mu ngendo zakorwaga n'interahamwe, yewe yanatanze n'amafaranga. Kuho gukorera, umutangabuhamya yabwira urukiko ko inyubako ya Kabuga yo ku Muhima mu mujyi wa Kigali ariyo yakorerwagamo n'ishyaka MRND ndetse n'umutwe w'interahamwe, ari naho abikaga intwaro, ndetse ko ubwe yabonye ubugira kabiri interahamwe zihigishirizwa gukoresha imbunda. Ku kijyanye n'inkunga y'amafaranga, CAB 032 yabwira urukiko ko yabonye Kabuga atanga envelope irimo sheki ya banki y'amafaranga atamenye umubare. Ibyo ngo byabereye muri mitingi y'ishyaka MRND yari yabereye kuri Stade Amahoro i Remera mu mujyi wa Kigali mu kwa kabiri ku 1993. Umutangabuhamya akavuga ko muri iyo nama Matayo Ngirumpatse wari umunyamabanga mukuru wa MRND yashishikarije abanyemari gutanga umusanzu w'amafaranga. Kabuga akaba ari mu bayatanze icyo gihe. Iburanisha rya none ryarangiranye n'ibibazo by'ubushinjacyaha ku mutangabuhamya wabwo CAB 032. Kuri uyu wa kane akaba ari bwo bwunganizi bwa Kabuga buza guhata ibibazo uyu mutangabuhamya. Hagati aho mu gutangira iburanisha rya none, umucamanza Anne Bonomi ukuriye inteko iburanisha yari yamenyesheje ko harimo gutegurwa uko kumvira abatangabuhamya yarusha byarangira mbere y'ikiruhuko cy'ubucamanza cyo mu kwezi gutaha kwa 12. Abatangabuhamya ba nyuma y'icyo gihe bakaba bazatangira ubuhamya bwabo ku ikoranabuhanga rya video conference bari i Kigali mu Rwanda. Gusa yongeraho ko gutegura ibijyanye n'icyo gikorwa n'aho kizabera bishobora kuzafata icyumweru nta buranisha riba, bityo ko mu rwego rwo kwirinda idindira ry'urubanza hari abatangabuhamya 3 mu bari bemerewe kuzabutangira i Kigali bazimurirwa i Arusha mu gihe umwanya wabo ubonetse mu kwezi gutaha kwa 12. Dukubitire mu Burundi aho imiryango y'abatwa 38 mu kigwati ca Nyamitanga kiri ku mutumba Nyabibuye wa komine Butaganzwa mu ntara Kayanza yo mu buraruko bw'u Burundi ijujukiye ibikorwa vyo kwiteza imbere, ni mu gihe abandi bo ku yindi mitumba batunzwe no gusabiriza. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Iva Ndayishimiye. Iruhande y'umwuga wo kubumba wamye batunze kuva kera na rindi, iyo miryango y'abatwa yo ku mutumba Nyabibuye mu kigwati ca Nyamitanga iramaze imyaka 2 yigira inama yo kurimira hamwe. Babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko imbere yaho buri muryango warimira mu karima kawo ukimbura intica ntikize y'ibigori, uno munsi umwimbu baronka ushimishije. Nka jewe narifise ahantu hato cyane, nta biro 80 by'ibigori nigera ndonka ubwa mbere. Izi biro byinshi by'ibigori nagira ibiro 2, nivyo nasanga nakuye mu murima wose. Umuntu iyo arimye kijambere neza nkuko yabitwigishije, muri uwo mwaka nararose ibiro by'ibigori 170. Turarima kijambere tukaronka umwimbu, abanyeshuri bakarya, aratwigisha kuri mu burima bw'igikoni, turaronka imboga ntitwidoga. Abo batwe b'Inyamitanga ubu baba mu nzu za kijambere zisakaje amabati bakesha iryo terambere. Ishengero ry'Ababatista ribicishije mu mugambi uri kushigwa mu ngiro n'intumwa yaryo azwi ku izina rya Nzomukunda Siriyake. Nzomukunda yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika icatumye iryo shengero ry'Ababatiste ryiyumvira kuzamura abo barundi bantawunikora. Bwa mbere abantu bo ngaha ntibarafise amazi yo kunwa meza, twaciye twihutira kugira tubanze tubarose amazi meza bashobora kunwa. Tukiza mu mwaka wa 2020 kwivuza byari ibintu byari bigoranye, rero umugambi warashoboye guhereza umuryango wose uri ngaha ikarata yo kwivurizako. Ikindi cyari kijanye n'uburaro. Abana babo bahora ari bantawunikora baraja kwiga nk'abandi. Naha ishengero ry'Ababatista ryabigize mu ruhara mu kiganiro na bamwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ababanyi b'ico kigwati c'abatwa ca Nyamitanga bavuga ko barima bakimbura, ni nyuma yaho bijukiye uburimyi bakimbura ibibabeshaho batarindiriye gufashwa. Bigirimana Salomo numwe muri abo. Kera na kera umugambi utaraza baratwiba cyane, nta muntu yatera ikintu ngo gisorome. Mugabo ubu barahindutse gose, kuko ubu nteye umwumbati uramara umwaka nkaza kuwusarura atangorane. Ubu ndabona yuko aho ujya mugambi uziye nukuri
ibintu bimeze neza, ubusuma bwaragabanutse. Musitanteri wa komine Butaganzwa nawe nyene arashima ko iyo miryango yabo biyita abasangwa butaka imaze gutahura ko itogumize yinze. Musitanteri Janvier Kanyana afatira ku mwimbu iyo miryango yarose mwiyimbura riheze. Mfatiye nko kwirima rishize barasaruye amatoma atari make y'ibigori, iyo ntambwe bagezeko ni intambwe iriko iratuma imibano imera neza, kuko iyo batakoze uca usanga haba ubusuma bwinshi. Bageze ku rugero rurerure, noneho twagize n'amahirwe baca baronka n'ishirahamwe ry'ababatiste ribashigikira, kuko abenshi n'abakristo bo mw'iryo shengero barabaherekeza rero mw'uko kurima, barabaherekeza mu kubarosa imbuto, barabaherekeza mu kubafasha kurondera umwavu w'ikizungu, kuko w'ikirundi wowo basanga bawifitiye. Hajya baturira zirya nkono, urya mwavu, urya minyota, ni umwavu mwiza cane usanga umera gose. Mu kiganiro yahaye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, Janvier Kanyana ahamagarira abahurikiye mu mashirahamwe atandukanye gufasha abatishoboye na cane cane mu kubahimiriza kwitabira ibikorwa byo kwiteza imbere. Ahamagarira kandi abandi batwa bo mu yindi mihingo yo muri komine arongoye gufatira akarorero kuri bene wabo bo mu kigwati ca Nyamitanga, bakavavanura n'ingeso yo kwama bateza amaboko. Amakuru y'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bakesha abegereye ibiro vya buramatari w'intara ya Kayanza akavuga ko abenshi mu basegerereza ku mugwa mukuru wayo ari abo mu bwoko bw'abatwa. Ayo makuru akavuga ko mu ntwaro no mu gipolisi babandanya gushira mu ngiro umugambi wa leta wo gusubiza abo basegerereza mu miryango baje bavamwo, kugira ngo bafatanye n'abandi mu migambi yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Ko mu vyumvise ni cagihe cyo kwashikiriza amakuru ajanye n'inkino mpuzamakungu, higanwa ry'igikombe c'isi yose mu mupira w'amaguru ko kibera i Qatar. Turi kumwe na mugenzi wacu Edi Rwema yakurikiranye cane gose akurikirana izo nkino. Edi, uraho? Wiriwe neza Frederic. Mwiriwe neza. Urashaka kutubwira ibintu bikuru inkino zakinwe uyu munsi nizihe, izihaba zikina mu mwanya uri imbere nizihe? Urakoze cyane Frederic. Ubu turi ku munsi wa kane w'irushanwa ry'igikombe cy'isi. Uyu munsi hakaba harimo gukinwa imikino yo mu matsinda E na F. Ubu ngubu tuvugana ikipe ya Espanye irimo irahura na Costa Rica. Kugeza kuri uyu munota wa 18 ikipe ya Espanye ikaba iri imbere n'igitego kimwe ku busa. Muri iryo tsinda nyine rya E twababwira ko mu kanya gashize ikipe y'Ubuyapani yatunguye abantu benshi, ikaba yatsinze ikigugu Ubudage ibitego 2-1. Ikipe y'Ubudage iri mu makipe yahabwaga amahirwe menshi yo kuzatsinda iki gikombe, ariko ikaba yatunguwe cyane n'Ubuyapani. Twakwibutsa kandi ko Ubudage bumaze gutsinda iki gikombe inshuro 4 zose. Naho mu itsinda F mu gitondo umukino wabanjirije iyindi wahuje ikipe ya Croatia na Maroc. Maroc iri mu makipe 5 ahagarariye umugabane wa Afrika. Uyu mukino ukaba warangiye ari ubusa ku busa. Naho mu kanya guhera isaa 3 z'ijoro ku isaha i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura n'u Burundi raba rwambikanye hagati y'ikipe y'Ububirigi n'ikipe ya Canada. Ikipe ya Canada ikaba yari imaze imyaka hafi 36 idakandagira mu gikombe cy'isi. Frederic, urakoze cyane gose Edi Rwema kuri aya makuru mashasha. Urakoze. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka aya makuru yacu, ibiganiro vyacu tubibandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankuzi. Itera umwuma, impiswi kandi ishobora kwica. Ni indwara ya kolera kandi irimo gukwirakwira ku isi. Nyuma y'imyaka umubare w'abarwara kolera ugabanutse, iyi ndwara ituruka ku mazi yanduye yongeye kwaduka muri uyu mwaka ushize, nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ibivuga. Kolera ni indwara yandura cyane, ifata abana n'abantu bakuru. Ibimenyetso byayo bikaba bishobora kuboneka hagati y'amasaha 12 n'iminsi 5 nyuma yo kunywa amazi yanduye cyangwa se kurya ibiribwa byanduye. Inzobere zivuga ko kolera ishobora kwirindwa hakozwe ku buryo abantu babona amazi asukuye n'ibyangombwa by'ibanze by'isuku n'imisarane. Ariko abatuye isi bararenga miliyari 1 na miliyoni 700
ntibafite serivisi z'ibanze z'isuku nk'imisarane yabo bwite. Abayobozi bashinzwe ubuzima bararwana guhagarika icyorezo cya kolera kirimo gukwirakwira ku isi. Kwiyongera k'umubare w'abarwayi byatumye hahindurwa uburyo inkingo zatangwaga. Kenya yiyongereye ku bihugu biheruka gutangaza ko byadutsemo icyorezo cya kolera. Abategetsi bashinzwe ubuzima muri icyo gihugu batangaje ko hamaze kugaragara abantu 61 banduye iyi ndwara mu bice 6 birimo n'umurwa mukuru Nairobi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ibihugu bigera kuri 29 byagaragayemo iki cyorezo, birimo 13 bitari byagaragayemo umwaka ushize. Inzobere zivuga ko ubwandu bwa kolera bwiyongereye cyane ku isi yose muri uyu mwaka, cyane cyane mu bice byazahajwe n'ubukene n'intambara. With climate change and the warming of certain water places and deltas in the world, hamwe n'ihindagurika ry'ibihe n'ubushyuhe bukabije muri bimwe mu bice birangwamo amazi no mu bitwa byo mu isi, tubona ko udukoko twororoka vuba cyane. Iyi akaba ari nayo mpamvu tubona ubwandu bwiyongereye muri bimwe mu bice by'isi, kandi nibwira ko ari nayo mpamvu ari ikintu cy'ingenzi gufata kolera nk'ikibazo cyugarije isi, kuko hamwe n'ihindagurika ry'ibihe tuzi ko n'ibindi bice bishobora kwadukamo kolera. Ikindi nuko ari ingenzi gusobanukirwa ko tubashije gukumira kolera ntihinduke icyorezo mu bice igaragaramo bidukikije, tuzaba dufite uburyo bwo kugenzura ingaruka zayo. Kolera ni indwara y'impiswi ikabije ishobora gutera umwuma wahitana uyirwaye. Ikwirakwira binyuze mu kurya ibiryo cyangwa kunywa amazi birimo bagiteri zitera kolera. Abategetsi bashinzwe ubuzima muri Cameroon bavuga ko abarwayi ba kolera babarirwa mu magana menshi bagaragaye mu karere k'umupaka w'amajyaruguru icyo gihugu gihana na Nigeria, aho abagera kuri 17 bamaze guhitanwa n'iyo ndwara. Icyorezo cy'iyo ndwara cyadutse muri Malawi kigakwira mu turere 22 cyahitanye abagera ku 100. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS byagaragaje ubuke bwa doze z'urukingo rwayo, ibyatumye hahindurwa ingamba by'agateganyo hakajya hatangwa doze imwe. Since 2013 WHO, UNICEF, kuva mu bihumbi 2013 OMS, UNICEF, umuryango w'abaganga batagira imipaka n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare wa Croix Rouge na Croissant Rouge bafatanyije gucunga ububiko bw'inkingo za kolera ku isi. Icyakora inkubiri y'iki cyorezo iriho irashyira igitutu kitarabaho kuri ubu bubiko. Ku bw'ibyo iyi miryango uko ari ine yafashe umwanzuro wo guhagarika itangwa rya doze 2, ahubwo hakajya hatangwa doze imwe ku muntu kugira ngo abantu benshi bishoboka babashe kubona nibura ubwirinzi ku nkingo nkeya zihari. Gahunda ya doze imwe yagaragaje umusaruro ku byorezo biheruka, nubwo igihe ubwirinzi bw'umubiri bumara ari gito. Imiryango nterankunga kandi irimo gutanga impuruza ku bwiyongere bw'iki cyorezo muri Haiti, aho abarenga 600 bakekwaho kuyandura cyangwa bamaze kuyandura mu karere gakikije umurwa mukuru Port-au-Prince. Abantu benshi kandi banduye iyi ndwara, abandi irabahitana mu bihugu nka Syria na Libani. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko miliyoni nkeya za doze z'inkingo arizo zisigaye mbere yuko uyu mwaka urangira, ku ruhande rumwe bitewe n'ubuke bw'inganda zizikora. Muganga Samshaden Abdullahi uri ku bitaro bikuru by'igihugu cya Nigeria Abuja aratubwira ibindi ku ndwara ya kolera. It is an acute bacterial infection in the sense that it's caused by bacteria. Ni indwara ikomeye mu ziterwa na bagiteri kandi ni indwara y'impiswi ikabije. Ifata igihe gito hagati yo kuyandura no kwigaragaza kw'ibimenyetso bituma yandura cyane. Ishobora kugaragara nyuma y'amasaha 12 uyanduye. Rero ni ukuvuga ko mu masaha 12 kugeza ku minsi 5 muri rusange, ni ukuva ku munsi umwe kugera kuri 2.
indi mpamvu yandura cyane ni uko yifitemo mu turemangingo fatizo twayo ibituma yiyomeka ku tunyangingo two murura. Ibyo bigatuma yororoka kugera mu mamiliyoni, kandi rero iyo yororokeye mu rura ibasha gusohoka mu mubiri, hanyuma abandi bantu bakayandura, wenda binyuze mu kwegerana n'uyirwaye cyangwa se kugira aho bahurira n'umwanda we. Ikunze gutura mu mazi, mu biribwa, kandi ubu turimo kugira imyuzure myinshi. Urugero, abantu ubu barimo kuyandura hano muri Pakistani hamwe no mu bindi bihugu birimo guhura n'imyuzure. Ishobora kandi kwandura mu duce turimo ingorane nko mu nkambi z'impunzi cyangwa mu duce turangwamo ubucucike bukabije. Hari ubundi buryo ibi twabivugamo? Iki gihe cy'icyorezo ntekereza ko cyatangiye kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 kugeza mu ntangiriro z'ukwa 10. Dutegereje itangazwa ritaha ry'amakuru yizewe, ariko buri gihe imibare yagiye igaragaza ubwiyongere bugera kuri 42% ugereranije n'ukwezi kwabaga kwabanje. Bivuze ko turimo kubona ubwandu bushya bwiyongera, wenda byaba biterwa n'imyuzure kuko muri icyo gihe cyayo nibwo itangira kwigaragaza cyane. Iyo yadutse kugaragara hakiri kare nirwo rufunguzo. Menya uko yigaragaza, hanyuma ugiye kuri laboratwari wisuzumishe bemeze niba ari korera cyangwa atariyo. Hakurikiraho gufata imiti yivura ya serumu nka za serumu za IV. By'umwihariko hari uwitwa DK Solution wakorewe abarwayi bakorera, ariko mu gihe uwo utabonetse ukunze gukoreshwa kenshi kandi uboneka cyane ni Ringer's Lactate. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rirasaba inkunga yihutirwa ku rwego mpuzamahanga yo kurwanya icyorezo cya kolera mu mpunzi ziri mu gihugu cya Cameroon. HCR ivuga ko hakenewe amadolari y'abanyamerika agera ku 250 kugira ngo hongerwe ibikorwa byo kubona amazi asukuye, kuvugurura uburyo mu nkambi ahajugunywa imyanda n'ibindi. Twavuganye na Olivier Bear uhagarariye HCR muri Cameroon. What we are doing also is to sensitize refugees about waste management and the importance. Icyo turimo gukora ni ubukangurambaga mu mpunzi ku byerekeranye n'imicungire y'imyanda ndetse n'akamaro ko gukoresha ubwiherero mu gihe buhari. Dufite icyuho cy'ubwiherero 900. Urabizi ko dufite inkambi y'impunzi yari yubakiwe kwakira abantu batarenze 20,000, ariko twaje kugira abagera ku 30,000. Ubwo tugeze ku bagera ku 75,000, kandi ingengo y'imari yo iracyari ya yindi twakoreshaga mu myaka 5 ishize. Tugifite impunzi 30,000. Rero biratugoye cyane kubasha kubona ibyankenerwa ku mpunzi zambuka umupaka, haba mu biribwa, ubuvuzi, uburezi n'ibindi. Icyo turimo kugerageza gukora ni ubuvugizi kugira ngo imiryango nterankunga ibone amikoro, kuko urabizi impunzi ahazi hamaze igihe atari iziva muri Nigeria gusa, ahubwo n'iziva muri Central Africa. Biragoye cyane kubona inkunga y'ubutabazi ku bibazo by'impunzi bimaze igihe kirekire. Indi ngorane ni uko muri aka karere usanga hari impunzi ziri mu bice byitaruye cyane, ahantu hataboneka iterambere. Rero duhanganye n'ibibazo by'iterambere tutabasha gukemura. Kugira ngo ubashe guhangana na kolera mu buryo buboneye, icyo nabonye mu bunararibonye bwanjye ni uko ukeneye uruhererekane rw'ibintu bitandukanye: ingano y'ubwiherero, ingano y'imiti, ingano y'amavomo y'amazi asukuye, uburyo bw'imicungire y'imyanda, hamwe n'ubukangurambaga kuri ibyo bintu byose. Rero icyo dukeneye ni ugukora ibishoboka byose, buri kimwe muri ibyo kikabonerwa umuti, hanyuma kandi tukaba twashaka nibura doze imwe y'urukingo, kubera ko ufite amazi meza impunzi zikamenya ko mu gihe bishoboka zigomba gukoresha ubwiherero, kuko uba ufite buhagije, ukagira n'abakozi b'urwego rw'ubuvuzi bahagije. Ibintu turashimiye badushikirije ikiganiro bungabunga ubuzima. Nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye Engineer Cornelius, twadushimiye kandi na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro. Turabashimiye mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza.